Nyuma yo kubona ikibazo c'ikena ry'igitoro cabaye ndanse, abiyungunganya n'abiyunguruza nabo ntiboroherwe mu mirimo yabo, bishobora gutuma iterambere ritihuta. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem yagize ico abivugako. Uravye ingene abantu bariko bariyunguruza mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi, ingene ibiribwa bigorana gushika mu gisagara ca Bujumbura kubera ikibazo ca mazutu, ibi ukaraba ingene umuntu baronka amaritiro 200 ku ndwi akayatondera amasaha, leta nayo ikavuga ati ico gitoro kindi ca magendo ntikidandazwa, eko datumva ca magendo kiba kibujwe ukimvira n'abantu baca bigenza gute. Ikihari biragaragara yuko igitoro kiboneka l'offre kiri munsi yakaba gikeneye demande. Uravye ivo zagiye zivugwa hanyuma yuko nguva ku madovize ngo abayaronka ntibaza kugura igitoro, undi mwanya ngo igitoro cashitse Dar es Salaam ngo niyo kiri ngo habuze ingene gishika i Bujumbura, cashitse ari cinshi mbwa ngo canyurujwe. Ivyo arivyo vyose abantu bararusha, harakwiye inyishu kuri ico kibazo kuko ibyo kuba mu iterambere ry'igihugu croissance économique ibyo ntibishoboka. Hagi ibiciro bizotera biduga bya inflation byose. Leta rero ikora ko ari kibazo nyamukuru gusumba ibindi byose. Faustin Ndikumana aravuga n'ivyokorwa kugira igitoro gisubire kuboneka neza. Nico gituma rero leta yofata ingamba zishoboka mu bijanye ndaboro no gutunganya igisata c'amadovize, gestion ayo madovize yonyene ahari ingene agirirwa priorite, abantu bafise uburyo ama logistique kucinza bakacinjiza, canke leta igira ico bita liberalisation, abantu bashobora kwinjiza igitoro bakizane. Igico ku mastation ya leta kibe kihari mbwa n'abandi bakizane. Ivy'amamonopole by'abarinjiza igitoro gusa usanga ari bigoye, barabe ubwo ari bwo bwose kuko abarundi bakeneye igitoro kiri ngaha. Nico gituma dusavye leta yuko yotunganya inama kuri ico kibazo, bagatuma abantu bose abo teratera bacinjiza, abaserukira abaguzi, tukumva ihe ibintu bipfira abantu bagahanahana ivyiyumviro. Ico kibazo kiuni inkora mutima. Jeruko mu gihe igitoro kimaze imyaka irenga 3 kitaboneka neza, bigatuma ibiciro mu kwiyunguruza ndetse n'ibiciro ku bifungurwa biguma biduga.